umuntu yitwa Nduwimana Kenny Claude hamwe n'uwundi yitwa Medal Muhiza. Ejo bundi twabwiye yuko amatohoza yaragitangura, ubu rero amatohoza yaheze. Mu mwanya baraza guhava baca barungikirwa ubutungane. Muti rero bagirizwa iki? Nabo nyene bagirizwa ibi vyaha nyene bikorwa cane cane biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyaha vyo kurementaniriza abandi, vyo kuremeka inteba ishushe, ivyaha vy'ubusuma. Nk'akarorero bano babiri, sinaba babiri bonyene, barakorana n'abandi nabo nyene bariko bararonderwa. Ngira muhora mwumva abantu biyita ba yigenga, hakaba n'undi yitwa yigenga mu gushiyemo akarongo, ariwe mbere yahora ari izina rya Kenny Claude Nduwimana aryo yakoresha. Hariho n'uwundi bamwe bita ba King Umurundi, bajya bose n'inkozi z'ikibi karuhariwe. Babigenza gute? Nk'akarorero kuri bijanye no kwiba, urumva bakora ivyaha vyinshi. No kuvuga baragenda bakaraba umuntu babona yuko afise amahera, bagaca bakoresha izina ritari ry'ukuri, mwe bita faux compte mu gifaransa, banditse ari yigenga canke King Umurundi, bagatangura bakamuvuga ko ibintu bamubesheye. Abantu bagaca bavuga ngo ni birungo, ngo n'umuceri, ngo bashizeko, ngo ahubwo ngo kandi ngo mukanya ngo ndaza kubabwira ngo ibi nibi ngo ibindi bishasha ngo nimurindire gatoye ngo ni ku mugoroba, kandi arivyo bariko baramubeshe. Bagaca bamwandikira bati burya utazanye amafaranga naya tugiye tubivuge. Hariho rero abayatanga ayo mahera, bagaca niziya nkuru cubona zigarukira hagati batabandanya, canke ugasanga bazifuse zijya n'ababa batanze. Udatanze baca babandanya barondera ibindi bamwandikako, mugabo bari babandi nyene ariko bakoresheje amazina atariyo atandukanye. No kuvuga kuri King Umurundi cyangwa kuri yigenga aratangura iyo nkuru akamuvuga nabi, hanyuma agacaca ku yindi agaca muvuga neza, bamaze kumvikana yarishe gutyo. Aba rero twagira tubamenyesheje ko turabazi, dukoresheje ubuhinga nyene bwa none bw'amatohoza. Uwita yigenga turamuzi neza, turazi n'ahagaze uno munsi, turafise n'amakuru yabo yobakorera. Ico twamesha nuko atari kwashakira neza abarundi bo ngaha. Uwita King Umurundi nawe nyene turamuzi neza, na se na nyina n'umutumba avuka ko, turazi n'igihugu agezemwe no munsi. Twamenyesha yuko aba bantu atanumwe arondera neza igihugu. Ikindi twoca tubamenyesha nuko nukugabisha abantu bavuga yuko babarungikira inkuru. Izi nkuru murungika mumenye yuko mutamuzirungikiye ineza y'igihugu, kuko ntibakorera abarundi, bakorera n'igihugu c'u Burundi. Rero n'abantu babarungikira inkuru burya nabo nyene nabo gutohozwako, kandi turabikurikirana dukoresheje ubuhinga bushasha bwa none, tukamenya abariko bararungikira inkuru n'inkuru bariko bararungikira. Rero amatohoza twavuze yuko ubu ari intango, abo bose bazi yuko bariko barakorana mu mugambi mubi n'aba bantu, bavuga ngo babagira bashira habona ngo ibintu kumbe nukwambika no remeka intebe ishushe abantu canke inzego, canke kugira bateranye inzego. Bamenye neza yuko amatohoza abandanya, duhereye kuri aba babiri Medal Muhiza na Kenny Claude Nduwimana basanzwe banakorana nabo biyita ngo yigenga cyangwa King Umurundi, ko turafise ivyemezo ngaha, turafise ivyemezo turanabibereka n'inkuru bahana. Twoba nk'akarorero Medal Muhiza yanditse inkuru avuga yuko ngo urongoye igisirikare c'u Burundi ngo afunzwe c'amaso, ngo agafungirwa ngo ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Muzi neza ko ku kirimba c'umukuru w'igihugu ata muntu afungirwa, kandi muzi ko uwo mwubahwa avuga ari ku mabanga yiwe ya misi yose. Ivyo bikandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta. Muca mwumva ko izo nkuru ziba ari izo guteranya inzego.
bafise intumbero yuko abantu bacanamwo abantu bahungabane bavuge ngo biracika murumva rero yuko abo bantu ari inkozi z'ikibi karuhariwe kandi ziriko zirabandanya zitohozwa ko turiko turabakurikira ko turiko turabagenda ko buke kandi twamenyesha yuko baba babaha inkuru kuko abaha inkuru bo benshi baba bari ngaha mu Burundi kandi harimo n'abakozi ba leta mbere n'abandi bo ngaha mu Burundi umunsi wabo bazokumva bahamagawe kugira ngo batohozwe kandi bahanigwe ivyo bariko barakora turabisubiyemo bajya abantu nta muntu umwe ariko arashaka ineza kino gihugu ntibabahende kuko kuvuga ibitagenda neza kuvuga ibyaha bikorwa twarabivuze ko ari igikorwa cy'umurundi wari wese na nyine icubahira umukuru w'igihugu yaranatanze n'uburyo bwo gushobora kumushikiriza ubutumwa bw'ibitagenda neza bw'abantu bariko barakora nabi ni buryo rero umuntu wese azi ko hariho abariko barakora nabi bitariko biragenda neza bivuge uciye muri buryo inzego zatanze dusanduko turiho baradukwiragije baratanze mbere n'inomero z'abarongoye inzego zitandukanye bitange hanyuma uhereza abo bantu ko nivyo bajejwe aheze babikorereko mbere nocangira ko subira kwibutsa inomero 413 itariha ni nomero mu gipushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu tembere sange n'umutekano mu gipolisi ijya wishize ku butumwa ivyo ushize ko barabikorera ko kandi bakabitohoza mugabo ntushobora kuza gushira abantu ku karubanda kwabagende ngo uyu ngo yakoze ibivyaha ibi we urinde kutari butungana atani ivyemeza ufise umuntu akagenda bunda kubera ariko yagirizwa ibi nibi kandi atari ivyo kuko bajya abantu abatohoza hari gihe bababaza bati none woshaka kuzana uyu muntu tworondera ibi ntibasubira kwishura bisigura ariko bagomba bafise iyo ntumbero kuja gucafuza abantu intumbero yo kuza guteranya inzego intumbero yo kuza kujyanisha abarundi nta ciza rero na kimwe gishobora kuva kuri bajya abarundi bashaka kuvuga ibitagenda neza nibabivuge n'ivyo n'uburenganzira bwabo mbere ni nakamo k'indongozi ariko babicishe mu nzira indongozi zababwiye kuko niho biheza bigaca bikorerwa ko bigaca bitohozwa ko kandi vyinshi bagiye baravuga bacishije mu buryo vyagiye bitohozwa ko hanyuma ingingo zibereye zigafata ni inkuru yindi ijanye n'ibinyene vy'ubusuma cyane buciye kuri buno buhinga hariho abantu babiri bagize iminsi bandikira abantu musanzwe muzi yuko ejo bundi haciye itangazo mu menyesha makuru vy'iwanyu rivuga yuko ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge biriko bigomba gutanga akazi hariho rero abasuma biba bakoresheje uruyeri baciye batangura kwandikira abantu baciye kuri buno buhinga nyene ngurukana bumenyi canke bakabahamagara kuri telefone babwira bati burya twebwe turashobora kubasabira akazi mukazoronka akazi muri rihamagagwa y'abashaka akazi riko riraba bati abo bantu bagenda baka imiliyoni 4 z'amarundi umuntu wese avuga ko ashaka akazi bamwaka imiliyoni 4 z'amarundi bagasha bavuga yuko uwayabatumye ari urongoye urwego nshingwa ntwaro rwa bijya bitaro umugeneral arongoye urwego nshingwa ntwaro rwa bijya bitaro ngira muramuzi General Silas Ntigurirwa bagasha bavuga ko ari we abatuma ko bokwegeranya amafaranga imiliyoni 4 ku muntu abo rero nabonye twabafashe ngaba duca tubashikiriza ubutungane no kuraba rero tugaca dusaba abantu bose bazi yuko boba baratanze amafaranga yabo izo miliyoni 4 canke boba bari mu nzira zo kuyatanga bace baza kugira ngo bishuze twabo amatohoza abandanye bishuze twabo hama abanabo bakoregwe dossier bashikirizwe ubutungane.